ati ngira ngazo havura zana ntirori ahubwo yo kubipakira yego kabisa aranarenze cyane mwese muzokwigwa basha ni naco gituma ndiko ndavuga ati nimbuto nzayikura ngaha yego kabisa uzompa imbuto y'amagoma nanje ntere intoke amateke imyumba turabana bose iriyo nukuri abantu bose uyu mwaka twabasoromye nyene turavuga ati yego abakozi arahahereza amateke baraza kufungura nabandi nyene baza nyene arabahanye nasumisha baragenda tije naramahe nyene nimugende mufungure je shaka nanje namwe mugende mubone yuko yanyovu cyo yavuye mu kabisa dubiza amazi ari umuciye tiko turagira dushe ku bwa buhinga bwa none apana bijya byo ku muntu akwega umupira kwegaya shaka jya amazi azora yizuriza yonyene arasira mu ndimiro bya bindi duhora tubona za Dubai mu Bushinwa wo bizane ngaho gatumbi waye nivyo twifuza ryo kugerako mu buherutse kwa Mungu heze nari nagiye kubonana n'umuhinda asanzwe abikora muri Asiatique Bujumbura bihari muri Bujumbura donc akora zijya mashini zirahe zigira amazi zikashwaragiza kuriya mu Burundi zirahari zirahari canke uwo mutuma commande oya usanga nyene bazicuruza utabaye umworozi umva bwa buri muntu aba umurimyi by'ukuri uteza ukenera umwavu umurimyi wese ateza kuba umworozi n'umwozi ateza kuba umurimyi kugira ngo wa mwavu wiwe ugire akandi kamaro ko muri zandimiro twebwe rero ngaha ku rwego turiko turashikako nta na kimwe tugita naho botema igitoke ubunyene twe tujya kijya gitoke burya bishishwa by'igitoke tuvuga ati biragitumbutumbu Dera kubishishwa vy'igitoke bijya batunama igitoke cya tubishira ahantu kazuba bigacaho kazuba cya dushira mu nkwavu cyazibijya igitumba naco ikiya twita igitumburi kijya naco bacakatira mu nka ahantu ukungene yatanguye kuhagura ari shamba inyovu ari ahantu ngira ngo sinokubwira n'ukungene hari hameze ariko ukungene vyagenze kabisa amaze kuhagura ukacuraba ibintu bihari kabisa mu gace katubarangire uyu munsi tubarangira urupangu rushasha ruri muri quartier Katunguri ruhande ya Carama kabarungana na are zinini n'insu kandi rufise dokima zose urupangu rurimo inzu ifise 3 chambre na salon nziza cyane ikagira douche na toilette mu nzu hakiyongera ko bariza nziza cyane parking na annexe zibiri amatara n'amazi byose nta kibazo ikindi rero hari ikibanza kitari gito gisigaye cyo kubakamwo kandi ibarabararira hashika neza cyane hano hantu rero hakeneye 120 miliyoni y'amarundi yonyene ariko abari kure yaga karibu cyane ntutunaniranwa inyuma yo kumva inkuru itangaje y'umurimyi mworozi Samuson batazira haje akorera uburimyi n'ubworozi mu bice bitandukanye by'intara ya Karusi AGACIRO MEDIA warafashe urugendo rudushikana muri commune Buhiga mu ntara ya Karusi tuvuye mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo uyu muhinga asangize ubumenyi n'ubuhinga abarundi donc turi muri ya mirima twegereye kumbure y'amazi utireo zo yakoresha gutega moto aya mazi rero ngaha nifuza ko noshira no crystal motor ngaha hama tukashira nk'amatiyo azodugana amazi aha hose iyi ndimiro kuva ngaha gushika hamwe rugurana uri no ntushakona yanzi yo twaje tuva hazoba hashikayo amazi kubera iyi ndimiro yose iri mu icanda gusa kugira ngo ryacanda na bya bindi byatsi byo kugaburira inkwavu je mu gihe cici nzo mfise ibyatsi by'inkwavu ntagenda kubitira umuntu mvuge ngo ndagiye ku muntu kusikurayo aho nyene indimiro yonyene n'izindi ndimiro dufise zizoba zihagije kuya ziba ziriko ziravomererwa zose igitondo umugoroba amazi urayabona ngayo atemba ngaho nimesha amazi ntigira kama atemba ijoro n'umutaga aya mazi niyo rero dukoresha aha twaba dukoresha mu kuvomera ngaho ibindi biterwa by'amatunda twaniyo twaba tuvomeza ino ndimiro kandi urumva urafise imashini ikudugiriza amazi irafise imashini tudugiriza amazi aha rero muciye tiko turagira dushe ku bwa buhinga bwa none apana bijya byo ku muntu akwega umupira kwegaya shaka jya amazi azora yizuriza yonyene arasira mu ndimiro bya bindi duhora tubona za Dubai mu Bushinwa wo bizane ngaho gatumbi waye nivyo twifuza ryo kugerako mu buherutse kwa Mungu heze nari nagiye kubonana n'umuhinda asanzwe abikora muri Asiatique Bujumbura bihari muri Bujumbura donc akora zijya mashini zirahe zigira amazi zikashwaragiza kuriya mu Burundi zirahari zirahari canke uwo mutuma commande oya usanga nyene bazicuruza barazicuruza iyoba ibura ucumwereka design yayo amago bacha yikuzanira donc urana nk'ubu wewe wafasha agasozi kose uvuga ko muci tujuru zogakora
aha hose uko habona gushika hariya ivyo ibibazo turiko turahangana byo vy'urushana kugira ngo hagere muci twahejeje kuko ibi bigori byose ona vyarimwe ngaha nta na kimwe kizopfa ubusa ibiti by'ibigori n'ibitiritiri twaratumye ku imashini izobisya tukabigaburira inka hama vya bigori navyo tuzobicanga n'ibindi tuzoba twarimye umuceri hiyo tugomba kurima amasoja tuzocanga kugira ngo dukore za granire mugabo vyose biteza kuzungurukira muri bwa burimyi n'ubworozi kandi burya Samuson umurimyi wese burya bwiza no kuba umworozi kandi umworozi abwirizwa kuba umurimyi utabaye umworozi umva bwa burimyi ntwaba umurimyi by'ukuri uteza gukenera umwavu umurimyi wese ateza kuba umworozi n'umworozi ateza kuba umurimyi kugira ngo wa mwavu wiwe ugire akandi kamaro ko muri zandimiro twebwe rero ngaha ku rwego turiko turashikako nta na kimwe tugita naho botema igitoke ubunyene twe tujya kijya gitoke burya bishishwa by'igitoke hatuvuga ati biragitumbutumbu rera kubishishwa by'igitoke bijya batunama igitoke cya tubishira ahantu kazuba bigacaho kazuba cya dushira mu nkwavu cyazibijya igitumba naco icya twita igitumburi kijya naco bacakatira mu nka ubwo nyene inka nazo cyazigira iki cyazikijya kigaca kigaruka muri yandimiro ari umwavu nico gituma rero ibi vyatsi byose kuno mugambi w'inkwavu twahiriwe duhishije ntavyo kwari dufise ivyo vyumviro ubu rero vya vyatsi byose mera ngaha ryaca ndaje kwa tubura cyo turikoza ubu naryo ricariba amafunguro y'inkwavu nta kwirirwa kare bahora baca babirindira vyumye bagaturira bagaturira ariko twebwe ubu bica bifungura inkwavu hama rero turiko turiga ingene mu mwaka uza Imana idufashije twagize ese y'umurima wa mbere wo kurimisha ku nkwavu umwavu w'inkwavu bigenda gute kuje guko ivyo kujya vy'ibinyanete ibigori ibiharage isoya ivyo ntizizosoya kubira mu mwavu w'inka tuziba mu mwavu w'inkwavu gusa hama dufate rero ya mateke bya bitoke ya myumbati bya bijumbu abavyo dushira mu gisogorore c'inka ariko ubu umwavu tugiye gukoresha mu kubigori kubiharage kwisoya n'umwavu w'inkwavu mu bisanzwe sinzi kuri avyumva aborozi benshi b'inkwavu barakunda kuvuga yuko amaganga akora mu burimyi mugabo usanga bo ntibayakoresheje wewe no kutwereka akarorero gakwiriye nkuko wavyiboneye uno musi twatanguye gupoma ibigori byose duhagaze mu vyapomwe ku maganga y'inkwavu ntiturashiramo irene ariko aha tuzogerageza kuraba dushiremo ire dufise uwundi murima hegitari yose tuza kukwereka twahebeye ico gikorwa c'ubushakashatsi bw'inkwavu ni wanashaka uzuhombe ariko uhombe tuvuga tuti twebwe twagize ese ya kino kintu twahevye hegitari yose kandi n'ivyahombe uzobona aho hombeye nzobona aho mpombeye nzavuga tuti nahora nkoresha umwavu w'igisogoro nkakoresha na ire nkimburi kuko ibihimbuka ndabizi uno mwaka rero ngo mashire ku rukwavu nago mvuge tuti rero ya nkwavu rero ibaye inzahabu mu yindi nzahabu ndabe rero tuti amaganga wa mwavu wago wakoze iki nibwo bushakashatsi turi mu gusa ku rukwavu gusa hama nakuze turatanga inkuru z'ukuri tuzi unako dufise inkwavu nyinshi twegeranya amaganga menshi ariko ntiturayaha aborozi canke abandi barimyi bagende bakoresha ry'amaganga kuba tutaramara kuyakorera ku bushakashatsi bw'iwacu tuvuge tuti natwe iciza kiyarimo niki Faida wewe hano hantu batangiye kuhakora ubona ku mubanyi wabo yego cyane gose aha hantu batanguye kuhakora mbona kandi keshi twakunda kuzanana n'uyu nyene ngaha nyene ahantu ukungene yatanguye kuhagura ari shamba inyovu ari ahantu ngira ngo sinokubwira n'ukungene hari hameze ariko ukungene vyagenze kabisa amaze kuhagura ukacuraba ibintu bihari kabisa yaragerageje cyane gose hari hameze gute akiza ko kuhagura shamba inyovu sinokubwira inyovu eka hari hanarenze n'ibintu by'inyovu nukuri sinokubwira nuno musi je sinzi gene nona muvuga uyu muhungu kabisa aranarenze cyane gose akibigira yego mwe mwamubona gute amahera mabona ko aje gushira ngaha azohaba yunguka kweli uri kuravyihweza havyo umuntu yabona ariko uri kuravyihweza ku bintu bihari uno musi ni naco gituma navuze ati
kubijanye n'amateke ngira ngo nibigori wagomba ati ngira ngo azohavura zana nk'irori ahubwo yo kubipakira yego kabisa no kuvuga aranarinze cyane mwese muzokwigwa ni naco gituma ndiko ndavuga ati n'imbuto nzayikura ngaha yego kabisa uzompa imbuto y'amagoma nanje ntere kabisa birarenze ivyo wawe donc inyuma yo kubona ko hashaka kuzova umwimbu mwiza yego cyane nawe wabaye interesse ugira ibikora biranarenze mu bisanzwe kungene bimeze ibi ni ibintu bijanye n'umutahe ata mutahe ufise ukuvuga ibi bintu si vyabose n'umutahe simona no mu maboko n'ubu uteruye amahi yashe udufaranga ndadufise mugabo utuntu dufaranga two kwifasha mu muryango utu naco twokora kabisa mugabo nanje ndose umuntu afata mu mugongo aho wosanga naje vyaje kabisa okay wonyene zo gufata mu mugongo yego yashe kubwuhoraho kabisa Imana ibikoze nguvuka kuri no mutumba mvuka ngaha kuri mutumba nyene mba ngaha haruguru gatoyi aha nyene kweri twaharagira inka hahora inyovu hari inyovu irenze harahamabuye hepfo meshi cyane haje rero ari we Samuson haje ari we umunsi wa mbere aza ngaha yaraje kuri arahihweza yego yaciye avuga ati je kugeza ukweri ati ngamba ndahakorere kandi ngahanzo hakorera uburyo bwose burya hambere yabanje kuhatera igikumba ibiti amaze kubitera ibiti acavuga ati je ndabona ibiti ntizo mvuna vuba ati mbona umusaruro donc ibiti bitanga umwimbu bitevye ati bitanga umwimbu bitevye je yaranzana ati mbe nagomba ndaguha akazi ubinterere wongere habimparurire ndabiharurira ndavyisha mu masinde ujya hace hagera igihe acavuga ati oya ati hugo ndahinduye atera ikintu kicanya n'amatunda ibiti yace birandura ibiti yacara birandura abiranduye acatera amatunda ayo matunda kweri yaravuye nk'umusaruro ufadika shego kweri kubera nije yari yaciye hakazi nyene nca ndabikurikirana ndabivomera ndahiga abakozi turabivomera neza turabikurikirana kabisa biraboneka ati yego kweri ndabonye umusaruro usumba vya biti sinari kuzomusaruro vuba aha rero kweri tungo turaraba nk'ubu ukugwe mu nyuma urabona yaciye azana inkwavu arazana inka n'ibindi biterwa vyinshi ibitoke amateke imyumba turabana bose iriyo nukuri abantu bose uyu mwaka twarasoromye nyene turavuga ati yego abakozi arahahereza amateke baraza kufungura nabandi nyene baza nyene arabahanye nasumisha baragenda ati je ntaramahe nyene nimugende mufungure je shaka nanje namwe mugende mubone yuko yanyovu co yavuye mu kabisa turafungura nyene abandi babanye n'abagenzi nye bahaca nyene akarabafungurira abahereza baza gufunga mu ngo zabo kandi uno munsi ngo niwo mukurikirana ivy'inkwavu neza cane usigara umuhinga mu korora yego nara cyane gose arwaye nkarukurikiranye nkaruvura yego ari mu mutu keneye nkavuga ati uyu urakeneye wakaca wuzana tukawuvura gose urakoze cyane